murazi ko irya soko yari ifise yadandarizwamo ibintu vyinshi, harimwo rero n'ibijanye n'amaproduit toxique, ni ukuvuga ibi bijanye vy'ifumbire n'ibindi, ivyo vyose vyadandarizwa harya. Rero aho isoko ihiriye vyaciye biguma bitokomberera harya nyene muri irya soko, ko imyaka rero igenda iraduga niko vyahindutse bikaba nk'ubucafu bushobora kugirira nabi ubuzima bwa kiremwa muntu. Murazi ko harya hariyo ibintu bishobora kononera ico bita le mouvement respiratoire, uvuga respiration baba bakorera harya iruhande harya bitwa kuri plaza n'abari ku bituro vy'amabisi, abo bose bahemuka impemu ziva harya hahoze isoko. Twebwe mw'ishirahamwe Oricome twari twiteze yuko irya vya zero déchet, irya civugo ca zero déchet biheruka gutanguzwa na nyene cubara umukuru w'igihugu harya mu Ruvumera, twari twiteze ko babitanguriza harya mu hahoze isoko nkuru ya Bujumbura, kuko niho harangwa imicafu myinshi y'ubwoko bwose, umenga mbere basigaye arukororeraho imicafu. Abanyamitahe turibaza ko batabuze, hamwe bobitunganya neza, hamwe bobishaka, leta y'u Burundi yobishaka ikabishiramwo ishaka, turemeza neza mw'ishirahamwe Oricome ko kiya kibanza cosubira kikubakwa, mbere kikubakwa na neza gusumba nuko cahora.